menyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Republika y'u Burundi iri n'umubaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri kino gihe cy'umubaro udasanzwe leta y'u Burundi irahojeje umuryango wabuze, irahojeje kandi abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi nabo bari basangiye amabanga mu bushikiranganje imirimo yarasanzwe arongoye, hamwe rero n'inshuti ababanyi n'abagenzi eka n'abarundi muri rusangi. Leta y'u Burundi izokwama yibuka ubutwari no kwitanga vyagiye iranga uwo muhisi, bigatuma yizerwa na leta mu mirimo myinshi n'amabanga hambaye mu bikorwa yagiye akorera igihugu n'abene gihugu. Imana nimwakire mu bwami bwayo. Ibijanye n'imigigwa yo gushingirana iteka uwo muhisi bikaba bizomenyeshwa hanyuma. Bigiriwe Igitega kuwa 16 ndamukiza umwaka wa 2026. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima.